Kiramvu yigeze kuvuga ati ngo none ninde ari muri studio ngo ngire mvuga amakuru yanje ngo yango Pacifique aracyavuga ngo mbega waba ngaha. Hari abantu bibaza ngo Pacifique ni ninahazwe ira toujours porte parole ira toujours idefo y'abantu bajya bava ngo bamutumye uno munsi yarahemutse mukuza guhangana n'aba victime atwita kagwi. Murabijya ndirimbo yakozwe na ba Reynode na Mangetengete na Wilson muca mugenda mwura amajambo yavuzwemo mwumvirize kata yasubiyemo ko turabasende David. Urabe jewe yevakiwe jewe nabaye tortire akagenda akavuga ngo dukorera CNDD-FDD mu ndirimbo akadushira hamwe na Nyamitwe n'abandi ba CNDD-FDD. Hari umunyarwanda mu kwibuka yavuze ati abahutu mwaraduhemukiye kuko twabaha amata. Uno munsi kuri Pacifique abahemukiye n'abamuha icizere n'abari bazi ngo yobatabara ntiyarazi kaco twatinya twahunga. Umuntu muri rirare yo bayarasigaranye inka Rwasa ari mwishamba abasenze bitwa ko babazanye nuwatanga amafaranga nuwatanga ikori canke bakaziyora bakazijana niwe bicarana yiteze ko kubera turi bake ngo bazotuzimya. Ubu rero jewe ndemanze ko ndumusende DFDD ndumu FNL ndi vyose byashaka byose tugenda uvuge ko Kaniki ari umututsiza paske yagiye gutambira Minembwe bazira karabatutsi. Nawe wenyene genda ubwire bamvuga inyumvira bisi foto ndayipartage imisi yose arongoye ngo Seforo Arusha ni kuvuga iri fomente nire Arusha aroro kidi Arusha nuko umututsi azokwama aronka imisigazwa nayo nyene bakibishaka ngo karani abahutu suwasani abo nibo bahutiza nibo batutsiza ariko aza kuvuga ubuvuga nk'ivyo avuze bujya kuvuga genocide yakorewe abatutsi biremewe n'ukuvugwa muga bivugwa nande bivugwa n'umututsi adakwiye canke umuhutu wakoze umuka. Pacifique ni nahazwe ko yemanze kandi atabihisha biri kuri YouTube ko abavyeyi biwe ari umuhutu wundi ari umuhutu kazi. Jewe ngirenda mwigishe terme y'igifaransa naho ntari umufrancophone yari kuvuga ati le vrai tout basi kuko nturinda kuba super tutsi uri umututsi canke uri umuhutu nturinda kuba super. Ngira ni terminology yamugoye nagenda aravuga ati abo batutsi bakwiye nimba afise complexe yuko avanze ko hari ubwo canke we yashatse aco yitwa umututsi akabanyana ni terminology yamugoye ati jewe ndi umututsi bajya nabo bafise bo barabatutsi bari ku bavyeyi bose n'abasper ngiye wazovyisigurira. Hari ibintu biba bigoye no kumva kuje jambo super tutsi nta nabwe gayumve ndagyumviye kuri we ijambo tutsiza sindi mu francophone ariko naracize ndagendera muri dictionnaire ndaraba nta ndashaka nigeze mbona ikintu bita tutsiza ntibarigera bita abajenosideri b'abahutu ko arabahutiza nta namwe ndavyumva tanemwe tunavyumva bavuga ngo uti nkoko ariko ntuti ico yabitse. Jewe ndemera bimwe ndemeranya nabo kuri ico nyene ya Morfati iri pare ko nibiharuro hari abantu bigora kuko kimwe guteranya kimwe bavuga ko ari bibiri ariko endemi guteranya endemi bingana kimwe naho ntazi biharuro ikintu ahubwo murakoze kunyibutsa navyibagiye. Hari umuntu yitwa Akavaziko niwe yakunda kuvuga ngo hutiza na tutsiza n'est-ce pas? Uyo muntu urongera ko yatwara abasanze sheki babatutsi niko yavuga ego none ko ari mu Rwanda atuye mu gihugu cy'u Rwanda aremera jenoside yakorewe abatutsi cyangwa nabone n'abatutsi zangira ngo rega no kubaza ikibazo gitomoye abantu bakabimenya natari ndo kwijambo ego reka ngerageze nk'ukonkiriwa kuko nyambo ndababara kuko nsanga arije ahubwo nza kumugirira nabi niwe akurikira anyihanganire mfume mvuga nkonkiriwa ikintu kimwe. Reka mpereze igituma nitabaje aba babanyi cyane babatutsi bo mu bwoko bw'Abanyamulenge basi mu bwoko bo mu Minembwe bo muri Kongo kwa ubwoba Pacifique afise butandukanye n'igihe yatunminimiza. Jewe ubuntu namoro fati muri mwahosinza abandi bagakahostinga uragereza insirite twatukwa n'abantu batumye abo bari sina abo bangaruko abo ungaruko ushobora gusanga ari umuntu tubani wabo hari ishinge nkuko ndahazi par exemple akagenda agahindura kana akibagira ko yigeze kunyandikira bisigura iki bagiye ba format de compte anonyme batuma n'abantu bamwe mwavuga bashaka iki ufite bari bagamije iki
ko duhora aro twari guhora iki twari guhora kuvuga genocide yakorewe abatutsi kuko tuba twiyatatse kuri Rwasa automatiquement nta kindi. Pacifique Ninahazwe uno munsi ya confirmings atabizi ko Fokoda ari umugambwe kuko nimba ari association uko tuyizi association kuya muzizi uwuyikunda numumambre arakotiza ntirige ribaza uyanka kirese ministère de l'intérieur yoyifuta untabarumbarire. Hari umuntu yavuze ati ubwo nta bantu bafite diplôme sans matière contradiction yagira wenyene ntazizi iri pariko bimweshapa nimba ari wamuhenze kariyeroka nimba ari wamuhenze tikubera ya mafaranga ukura mu babirigi no muri European nta muntu yokuja imbere antuka ntihabura umuntu yamusutse ati gute yavuze ko uwugwanije Fokode abakunda ubutegetsi none kiretse nimba CNDD-FDD nayo nyine ari association. Hari umuntu yavuze ati ntahagirandura kandi hari umuntu yavuze ati n'ubujuju bw'abantu bamwe bamwe bucika ubutwari kuba victime. Ubu Pacifique Ninahazwe muri Fokode afise n'umumandateri politique. Est-ce qu'il nous intéresse yuko avuga ko tumukunda tutari membre wa Fokode? Je vais conclure en disant ça. Pacifique Ninahazwe a été initié n'umuntu yahora ari ex-premier ministre sindikari by'imiryango canke ari yindi bubakiyeko. C'est lui yatumiye na nkuru nziza tufise ifoto Pacifique Ninahazwe yatumiye nkuru nziza bariko batera ibiti ninde atavyibuka. Alors soit il a été toujours membre du CNDD-FDD cankire yanyakorera ico bita undercover yari afise mission principale de s'assurer ko ata force siritu badakontorora abo babirigi byitwa kugwanya ubutegetsi by'ukuri bwa CNDD-FDD mukuzana umuntu bazoba bazi kari atamuntu azo hari yansabye Rwasa byokunda na jewe kubera dufise abantu mu muryango iwacu indirect tutaza aho bahambwe. Nimba babona rero abantu bari muri CNDD-FDD nimba babona abantu ba Pacifique bagiye muri bakorana ba Rwasa biteze ko ba vice president twebwe mu miryango siko batureze ntidufise inzigo oya ariko batubujije kwihindukiza mu ijambo kugwanya CNDD-FDD ngwanya nabo mu miryango nabo n'inshuti n'ababanyi bari muri CNDD-FDD nibo ubuntu babwiye uko iwacu hameze uko rine de rusansum Pacifique nabandondeza nabare no n'ibyo bashibiramo nta muntu ataza homva kugira ngo bishoboke bagira iki pour nous intimider ngo Beindo yavuze ngo tukabandanya tuvuga ibi bintu twiyataka kuri Pacifique Ninahazwe na Rwasa na MS na Rede Tabara ngo natujya dututsi dusigaye bazotumarira bande kuko twe tuguma twibaza ngo ni CNDD-FDD gusa yica Rwasa yishe atara umushinga amateka ese kamaze ko umushinga amateka yaciye akunda umututsi no bafise coalition génocidaire no kuvuga iyo tuvuze ko duhanzwe na coalition génocidaire abantu bibaza ngo turinda kuzana abanyarwanda baba FDLR no bajya n'abafatanya bikorwa gusa. Reka nsubize rero mvuze ngo Pacifique Ninahazwe nzohora mvuga mbaya haga wo muri diaspora ko yubahusaga ko turi diaspora tuzi ejo yari katabariza umwana wa Kongoro nabo nyine Kongoro Burundi mbaya haga wo Alexerier. Pacifique Ninahazwe ejo yaranditse atabariza umwana wa patriote umwe yitwa ministre Edouard none utabariza umwana w'umuCNDD-FDD ko numvise bafashe benshi abandi ntarabamenya amazina ariko ntacyo birashoboka ariko ko tabise hutiza none nico ndikonda oya ngire conclusion rega nawe ndambuze ko kubera atabarije umuhutu w'umwana wa ministre kumwe yavuga ko utabarije abo muri Cimoso bafatiye ko aeroport itiki gapfa ubusa ntibagende iyo bari bashitse guteva bacavuga ko twabaye super tuzi ko twabatabarije mbaya haga wo muri diaspora twarafokode ndamwise niyo conclusion yagize ejo ndakonkiriwe mvuga nti bwa bundi n'umusupere hutiza cye n'umusupere hutu kuko nta rindi kosa twigeze dukora ngo tuje mu ndirimbo atari uko twavuze ko genocide yakorewe abatutsi cyane cyane iyabaye no muri raporo ya Nations Unies yatwisa duteza abatwita abasupere tutsi
ndazi ko ari umuhutsi ni ukuvuga oya ntabwo mama tuzi canke ntabwo se tuzi oya genda gisharinge je sinshobora nize amategeko ubuntu yakumbangamira ngenda gisharinge kuri YouTube bimaze nk'imyaka 13 avuga ko wewe ivyo vyamoko atabijamwo kuko abavyeyi be bavanze nyina ari umutukazi jokwa sari umututsi ari we ari mu yavyivugiye Burundi ariko nta iyo ivyakwa nyawo idutabaza gayiragi ego ndayifise yiduhevye nta so ari we niho yavyivugiye nariko nta ndavuga kibazo ngo bitera nariko ndagerageza kumukosora kuri rangaje yakoresheje je ntiyantutse ariko umuntu ntarinda kuba super no nta super 1 kibaho ni enyene nta super ubuntu ntigishobora kuba super no n'ubuntu ahubwo yagombye we kuguma yitwa umututsi abandi kibicaha kuba umututsi aca twita les super tutsi ahubwo ndiko ndamubwira ngo wowe mu batutsi nimba ari amaraso bapima canke nimba ari kindi wosha ukavuga ati je burya ndi umututsi w'igice sigitutsi nimba papa wawe ari umuhutu ari umututsi canke vice versa mama wari umuhutu kazi ndiko nsubira ngo ivyo yavuze ivyo niyo byo mutera complexe yo kumva yuko wewe abandi acarinda kubagira super icanyuma kugira ndeke nyambo ibi byose bizohezwa niki bizohezwa twese turi capable yo gutamba intore umuyebesi cyane wacu yo gutamba za ndirimbo zacu kujya bakaniki kujya abana bahejeje bake mwito kwa nakagwi n'agakominote kujya batambiye iwabo bari haje gusenyugwa niyo vengeance yonyene nzogira kuri abita benshi bo n'urugwi runini twe turakagwi nabo n'urugwi mugabo abonye urugwi rwa FDLR rwa CNDD-FDD rw'imbonera kuri rwa Wazalendo ingena bariko batwereka imyobo bahora bamwe nk'imfuku ubuke bufise ukuri buratsinda Kongo hari umunyamurenge kazi nkunda Kongo Burundi mbayaha wo muri diaspora cyangwa mu exterieur Pacifique ni nahazwe ivyo wariye bavuga ngo hariho abaryasurizaho nkuye twari twaraguhaye warning nta buhangana n'abavictime bapfuye mu Rwanda karabatutsi bapfuye Burundi karabatutsi bapfa muri Kongo karabatutsi n'ubu mu Rwanda umunyarwanda guverinoma yoraba nabi ntobura umuntu n'ubu barapfa karabatutsi harabacika cyo birirwa barica mu gihe cyo kwibuka nta buhangana nabo bantu ngo arame intahaga irandura jewe whatever bizoshika nzirasira ko icicaro wicaranye na Gwasa akayago mwayaze na Gwasa ni watsinda nzoguma ndi impunzi ninatsinda uzobanza kuvuga mekuze uko mwabahaye ibigwanisho ntupababize ninaguhusha kukujana imbere y'ubutungane abanyamurenge baje kurondera Gwasa ujojana nawe ndasubije mikro ndagushimira ku kiganiro again harabari bazi ngo tuzohora because we are bake no we are a full number bajya abana b'imurenge bamwe bavukiye mu kambi y'impunzi basubiye iwabo ntawe tunegosya ngo badukunde fokode kazi mibaye parti politique uyigwanije abagwanije CNDD-FDD kina nizi ngo ugwanije fokode abagwanije ni association utarimwo bavugana na ministère de l'intérieur ntazicari bamuhaye amababa yo kuhangana na twebwe tuzofata ivyacu tubiburanire avec notre énergie turakora dufise aho dukora akazi wewe igituma tukubangamiye tubangamiye amafaranga ya ndondeza ubu twogira association yo kuburira bagire bafatwa nukubaja busa tubanyegeza nta bubirigi nta Union Européenne yo duha amafaranga baguha ndondeza parce qu'il n'y aura jamais de résultat hazoba gusa hari bla 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 bams nta utuka abagore n'abakobwa bambuza impuzu abandi bakobwa bigera rama le temps va te rejeter urakoze cyane ubu urakoze cyane Iragi urakoze no kurushikira ibintu byinshi cyane je vraiment en réalité amasat wihaye yarenze cyane gose ndabitahura mugabo juste pour recadrer kugira ngo tube muri ligne twa turimwo nagira nibutse yuko imanga ntimarira imana mubimenyeshwe ntabivuze jewe bizovuga uyundi bitavuze uwundi bizovuga uwundi atari uwundi bizovuga uwundi ntibizo kugira bihera imanga ntimarira imana nuko bimeze c'est la vie nuko bimeze hama ica kabiri gufata ukita aba victime ba resistance ukabagiriza ko aribo biyica
Ah, sinzi ingene abanyarwanda mpora mbona bamwe bamwe mu maspace ngaha bashobora kuja muri izo narrative birateye n'ubwoba mugabo ça fait partie y'ama ntuze y'ama astuce yakoreshwa na gouvernement en place kirya gihe bafata aba victime bakabita les bourreaux ni ukuvuga ko bafata abicwa bakabita ko aribo biyica vyarabaye n'ubu rero iwacu birahari hanyuma uyu onye mwabonye ngene no kuvuga jenoside bimugora kuva mu kanwa biramugora cane yicarana n'abakoze jenoside yicarana nabo ku ntebe uretse kwicarana nabo ndiko mvuga Rwasa twabashiriyeko hejuru biyoroshe genda murabe biri kuri amatwite yabo ntaba yavuyeho genda muyarabire yanditseko hajyanye ariko arashimira bamwe twahunga bamwe mwahunga abashimira ko abantu b'intwari cane ko bamenye ngene bahumuriza abanyagihugu ko ari abantu b'intore gose cane c'est un peu compliqué mugabo ndababazwa n'abanyarwanda bagize imana bagakira jenoside bagize imana bakaba bari mu gihugu bageze muri periode ya ndi umunyarwanda kuko ni ikintu ciza cane kandi gikomeye nababwiye dore début ya space nta muntu yivyaye nta muntu yigeze adesida kugira havukira nta muntu yigeze ahitamwo kuvuka ari umuhungu canke ari umukobwa ari umwirabure canke ari umuzungu ubuntu umbabarire gatoya nawe sindakwihoye mvuga aka kantu twese turabakiriso nukuri abanyarwanda ntibagize imana ahubwo bagize chance cyaye bagize ibakwe baronka abantu bahaguruka baza guhagarika baribera igihugu imana yafashije abo bantu kuko nabandi bagomba kutubara ko imana izodufasha nako nagire ngorore nibo kumbure batabizi batemera kandi na epe bazi ko ari imana ni kibi cyane n'abantu bahaguruka ngira imana ikaja mu ruhande rwabo abandi barabibenefita gusa umbabarire cyane kandi il faut préciser que ce sont des individus tuvuze abanyarwanda womengo turiko tuvuga en général ce sont des individus b'abanyarwanda baza gushigikira ibintu vy'amafuti kandi bamwe bari ngaha murakoze mumbabarire ko fashe ijambo gutanga ariko twese turemera yuko FPR yuko inkotanyi zashoboye gutabara u Rwanda hama ubunye nico gituma umwanya turiko ubunye en 2026 bari mu kwiyubaka niho bageze bahageze ko ari ikintu cakozwe bahageze ko ari ikintu cabaye iyo abanyarwanda bahura n'abantu en 1984 muri 1994 cari na gatatu iyo bahura n'abantu baza kubabwira nk'ivyo aba bafukode baza kubabwira bakababwira ngo mwebwe muvuga yuko abatutsi ariko baricwa mu Rwanda mwebwe murabatutsiza ndabasavye mumbwire aho twari kuba turi aho mwari kuba muri uyu munsi iyo bigera ico gihe muri 1994 sivyo hakaba abantu bahaguruka b'abanyarwanda bakagira imana bakafisa aho bavugira amaradiyo za mirikoni zari zihari n'izindi zose bakavuga ngo noneho abatutsi bari mu Rwanda bariko bavuga ko bariko baricwa abo bantu bitwa tutsiza parce que iryo jambo yitwa umuntu askura mu kanwa akavuga ngo abatutsi bariko baricwa yitwa tutsiza nta utiza uzokumva ndagusavye umbwire baraguhaye bon je suis désolé nabaye partisane reka mpindure barababwiye mu marezo sociaux mu ma space baragira abantu bitwa tutsiza abantu babi abantu bitwa abatutsi babi cane bavuga jenoside ikorerwa abatutsi ko abantu babi bigisha amacakubiri none abahutu bigisha amacakubiri barababariye nabo harabo murumvaga abantu b'Imana harabo barababwira ntabo barababarira ifo kamwe ko mugira narigeze kumva arafa passe umuntu yambabaje cane kandi musanzwe ndamukunda cane je suis désolé space musanzwe yasani yaheze mugabo bon c'est pas grave umuntu yarinze yitanga bayitanze umuntu twa African boy yarambabaje cane yaravuze ngo araza asigura muri space arasigura ngo hari abantu ngo turi kumwe ngo bafise abantu ngo bavukana ngo ari Burundi none yatse ubundi buri vide igari y'abantu mu Burundi ubundi abantu bose ni abantu arabakiri mu Burundi c'est normal hanyuma araza aravuga ngo naramenye yuko ngo abantu baje Burundi
abantu yavuze baje i Burundi ndakugarantise African Boy nimba uri inbox utarekura canke wagiye mu konte kwinyegeza ndakugarantise ko abantu bose uriko urabona ngaha bose ndakugarantise ikintu kimwe nta numwe nta numwe nta numwe ari yaje i Burundi ndabikugarantishije ubunyene tout de suite sivyo ababikubariye waciye uvuga uti ngo ntuzi yuko ngo mu Burundi ngo hariho abarefugie interne déplacé interne ngo ntavyuzi mugabo ababikubariye baraparvenye ku kwesplika yuko jewe ubuntu no afise abantu tuvukana bari Burundi jewe je vais inventer non ici ngenda ivuga wazaje ntarinze kuraba ariwe jewe nk'umuntu yitwa Aji cankwe ari ndafise abantu tuvukana bari Burundi oui barahari uwo muntu yitwa Aji arafise abantu bari Burundi barahari igabo se nibarose chance yo guhunga ntibarose aho baca bahungire baca he barahari none nimba atahunze nimba agiye ku ibutike asumira ko iriko bande misendete agiye kurondera igipapuro azogesa musendede ahaje guse musendede uravyumva ariho abantu bari Burundi naho igiye FPR atera mu Rwanda hariho abantu bari mu Rwanda bahari barishe mugabo hari abari bakihari sivyo gute rero wewe ucuze ukambwira ngo rofete yuko je mvuze ko ariko hari abajenoside y'ubwo abatutsi nkafise umuntu w'umukuza ari Burundi noneho bigaca bivyitwa ikosa est-ce que ça c'est pas idiot sincèrement c'est vraiment bête kwita abantu ko parce que abantu bose erega abarundi tufise amarundi miliyoni ubu tugeze kuri mazengane zarenga 12 ego bose ntibahunze hari abantu bakiriyo abakiriyo hari abakuze bawe hari abavyara bawe hari inshuti hari iki bose bariyo none gute ucuhinduka ugaca uvuga yuko uyu naka ariko aravuga gutyo onye ngo afise ngo bakuze ngo bakiri Burundi ushaka gushika kuki c'est un peu bizarre bon pour terminer nagiye nibutse bene wacu b'abanyarwanda n'abarundi mumenye abo tuvana nabo nabaye exemple simple iyo en 1993 1994 iyo haca haza abantu bavuga nk'abo ba Pacifique abo ba Pacifique bon je sais même pas pourquoi je dis son nom moi j'allais parler d'une organisation je m'excuse ko mvuze izina iyo organisation igashitse ikavuga ngo urumva ngo ibintu biriko araba mu Rwanda ngo en réalité ngo suko ko reka jenoside ikorewe abatutsi mu Rwanda ngo no ngo en réalité ngo abantu bitwa abatutsiza bariko badenonsa jenoside ikorewe abantu bavuga ko hari jenoside ikorewe abatutsi c'est ça de tutsiza est-ce que vous réalisez ça murabikeriza ivyo bintu quand même ok jewe ngira nsavye umuntu akurikira ni Nyambo hama Nkuba tugerageze tugire 3 minutes tugere tu ndabasabe twugare kuko abandi murabizi bari muri baza kutumena amatwi baturenza urwamo barahembwa bafite ivyo bakora n'ivyo nyine nta kindi bafite bakora ni birebire okay sawa Nyambo fata ijambo Nyambo uranyumva utanyumva Nkuba Mwiriwe ndaramukije host ubuntu na co-host Amofati ndaramukije n'aba speaker Ndarichimpa na Nyambo n'abandi mwese muri space murakoze kumpa ijambo cyo nashaka gushikiriza vuba nko kuri ico mwemereje ko biracana intege cyane kuri abo ba individu b'abanyarwanda baza kuduca intege kuko par exemple mu mafate nka cagihe Maître Gims yaragomba kugira concert mu Rwanda bambe muri mu Bufaransa kuri commémoration ya génocide twese twarahagurutse kandi soko yari yavuze ngo ku kintu c'abanyarwanda la vie dit c'est pas en pressant le jus d'orange qu'on va calmer la haine d'un tutsi yavuze umututsi ari we w'igihugu avamwo canke we turazi twese abatutsi ko bava mu bihugu bitandukanye mais n'a pas précisé bisigura yuko threat iri ku mututsi wese apana w'igihugu kimwe kigeze nene gute twebwe abarundi
bumva twubana n'abajenosideri kuki bobo batigera bugura amaspace babwira leta y'u Rwanda ngo ibane n'aba General Omega. Make it make sense. Ni gute twe two deja nka Pacifique we wicaranye na Gwasa ni nkuko uvuga ngo umunyarwanda Omega t'es totalement disqualifié muri uwo mwanya nyene. Ivyo cane jewe cane hari abo abavuze cane cane n'abanyamurenge kandi bazi n'ivyo Gwasa yakoze mais barumva yuko twebwe yuko turiko turavuga Pacifique yicana na Gwasa ari twe dukora ikosa mais pas Pacifique yicana n'uyo na Gwasa. Kandi mumbabarire if I'm wrong mumpagarike igihe Maxime Prévost yaje mu Burundi arazi yuko Burundi ari intwaro ibereye muri kajya karere. Nimba Maxime Prévost yaravuze ivyo bintu Pacifique akakora iki muri Belgique? Ivyo yakora kuri era feelings kubera nimba avuga ayo ma extraction ibintu vyose ba mu Burundi bishikiriza mu Bubiligi hama akaza avuga ko Burundi ari igihugu kibereye intwaro kibereye. Something doesn't add up. Murakoze kumpa ijambo. urakoze cyane Nkuba. C'est vraiment c'est important yuko ushobora gushikiriza iciyumviro cawe, c'est très important. Euh, Sinovuga ko ari yari, sinonavuga ko atari yari, mugabo bon, reka tubireke ntaco. Mugabo ushaka rero tubaza inbox, on va te le dire. Nico nayishaka kongera ko kandi nato nimba twebwe kuvugira umututsi wo mu Burundi batwita ba super tutsi nibashake batwita ba super mega extra tutsi kuko ntibizoduhagarika tuzobandanya tubikora. Murakoze. Urakoze cyane Nkuba, urakoze cyane, c'est très important ko umuntu avugira. Nababwiye exemple ni 194 iyo iyo haba hariho abantu bandi bafise droit à la parole ingana nk'uko unye bagaca bavuga hejuru bati abantu bako bavuga ko hari jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bagaca barahira canke les Arméniens canke abandi bantu bagaca barahira bakati eka nta yiriko irakogwa abantu bitwa abatutsi. Bah écoute, vraiment je trouve je mets ça sur la même balance. Niho ndabishira jewe yego. Alors umuntu atari bwavuge ni Nyambo genda gusa ubwire effort ubuntu sa burya Nkuba aravuze ikintu gikomeye cyane ngana iyindi space wanashaka we n'iyindi space. ndanamuramukije aho kantu avuze ati Maxime Prévost agiye mu Burundi ati yavuze ko ari igihugu kimeze neza ati Pacifique ari mu bagaburirwa n'uburigwa uyu munsi. Ibyo byose twababwira ngo za projet za Rwasa n'ibikintu bubiri. Ako kantu Nkuba avuze n'akantu gikomeye cyane kandi amushimira. Reka dufate abo bana ariko arakoze pe. Niho rero tugira abantu baze barafata ibi bintu kandi si ikintu kiba gisanzwe ati Pacifique nazo ariko akora iki mu Bubirigi ko igihugu ari ciza, mbega iyo message niba yimuhaye mbega ko ico kintu kirakomeye kandi merci Nkuba. Nibaza n'iyindi space. Arakoze cyane. Nyambo sinzi ko ari hafi. uranyumva Ego umbabarire nyimba unyumvira kure kiragize ikibazo ca telefoni yanse kwidekonekta ku modoka donc zigituma umbabarire nyimba unyumvira kure. Nagomba ndabaramutse ikiganiro n'ukuri nakurikiye bitari bike naho nari mu kazi n'ukuri mwaganiriye neza abo nashoboye kumva batanze amapoints akomeye intererano kuri iki kibazo. Hanyuma mu ntunde niba ndagusubiramwo ivyo umwe muri mwebwe biba yavuze kuko nabivuze narifatirwe gatonya. Reka ndamutse ubuntu wagize neza kugura space na co-host Amafati turakumbuye amaspace ya revolution tuvuga ibintu bikomeye cyane byubaka kandi nshimira n'abamaze guparticipa bose kuri sujet yaduhaye uno munsi kuriya gateka kazina muntu nakahe gaherahe kakagarukira ikintu gikomeye cyane kana responsabilité y'umwe citoyen tout un
umwe wese ahari waba mu gihugu waba hanze responsibility yawe ni iyihe. D'abord iyo uvuga uti agateka kazina muntu sinzi ko mwibuka ikibazo nabajije muri igihe RPA ikora space la fois passée. Ndabaza nti none agateka kazina muntu gahera hehe nimba kadahera guproteja minorite, nimba kadahera kuvugira abo bariko barapfa kubera ubwoko, abo mu gihugu basigaye babayeho comme des citoyens de seconde zone, hanyuma eka babuzwa kubaho, hanyuma tukaba tugifite na kujya twabivuze aba IDP des personnes internes dans le pays. None ko mumaze imyaka muhari atana rimwe turumva mwagiye kubaraba, atana rimwe turumva mwagiye kubagarukira, atana rimwe turigera twumva mwagize na effort yo kuvuga amabi abakorerwa mu makambi y'impunzi. Twatwibukanya yuko niho mbere. Nyambo wagiye tukumva. Uranyumva ubu? Uranyumva? Ego turakumva. Okay, ubu wagiye. Okay. Alors, Nyambo yaza kugaruka nta kibazo yavuyemwo. Okay, Amor Fati, reka tugere duhere kuri reka turabe umuka yagiye. woma umuntu umwe uwo ubuntu Ninde? yasigaje Iragi? hariho Iragi reka umuntu tugere yitwa Nkuba. Oya jewe nca ngenda nta rutuntu usubira kugarukamwo, nari umuntu yitwa Nkuba yakoresheje ibiri wamuhaye 3, reka nkoresha umusigaye. So okay. Ariko nturenze uraharura. hari akantu nibagiye nagomba nako mukandike mu byo mwandika. Pacifique ni nahazwa avuga yuko iyo atabagwasa na Sinduhije MSD manifestation ngo ntizari kuba. Mumbarire gushika uno munsi inyuma y'imyaka 11 tuba iyo manifestation zitaba tuba twahombye iki, hama twe tuba twungutse iki, hama wavuze ko ariko atubwira ko iyo zitaba yungutse iki, ko zabaye yari guhomba iki iyo zitaba. Ico kintu nakibagiye kuko nico gifatanye nawe avuga ati mbega nta muntu afairinga, mbega mu Burundi nta muntu avuga ati byananiye ko tubona aba premier ministre ahandi ba demisiona byamunaniye economy byanse. Ico kintu nari nakibagiye ndiko ndabereka uyu muntu rora afise kiwe eliminere jeune tutsi ngo ababirigi n'abandi bazi ko enjuru bari kwibyukiranya bakazogwanya. Pacifique bifisemo uruhane cyo gituma bavuze ngo reka tie contestateur gukontesta umugambwe batarimwo base batarimwo ubwoko bwabo butanitirirwa, bakaba binjoyinga ko ngo byabereye ahantu. Ico bungutse jewe uko ndakibona ico twahomvye ese yo zitanabo no musara abana baba bariho. Iyo ziba uko zabaye naho sinzi ko nkuru nziza ya manda tayironse. Niho ndiko ndavuga nti ico kintu nagenda kivuga ndagifatanye n'ivyo nkubavuze, ndanamushimiye nga tuzobigaruka ko murakoze. Uzonsubiza iyo cyo cy'umunota wanje ndagusubije. Nukuri abakunzi ntibaherera mu bindi mugani wanyu. Alors, urakoze cyane Iragi. Uwo bunyumva uvuga ubuntu uranyumva? Oui, ndakumva. Umbabarire sinzi ko nciyemwo umuntu kuko ndafise ikibazo gatonya cyane. Bon, Iragi niwe ko aravuga ariko mwengere yahejeje. Reka ndavuga heze kuvuga. Oya yari yahejeje ntaco heza donc icyumviro ciwawe. Urakoze cyane. Kugira ngo tushobore gukrotira akameme kubera burije. Ego urakoze cyane, reka mbangure. Donc nariko mvuga nti ikibazo nabajije kijya gihe muri RPA ndababaza nti none ko muharanira agateka kazina muntu mu Burundi, ni none agateka kazina muntu gahera aho akundi gaherera. Ariko ndavuga nti none ko mu gihugu kirimwo genocide, igihugu gitwawe n'abagenocidere, igihugu nuno munsi hakiriho genocide iri kuri kamwe kamwe, abo bantu none mutabavugiye ko bariko bicwa kubera ubwoko, mwibuke n'aba Rohingyas n'abaki. Donc abantu isi yose yarahagurutse iravuga, none mwe mutinya kuvuga kubera iki? Ngo yangu ivyo ngo ntibiri muri ngo ntibiri muri programme zabo, ngo ivyo ngo biri muri programme ngo za AC genocide, niko batwishuye muri space ya Bob Rugurika. Ndabaza Bob Rugurika nti mwebwe bigenda no munsi radio yanyu ibe igiha ijambo aba barwasa ba tutotre bande, nawe ati twebwe gushika bazobitirire ko ari abagenocidere niho tuzohagarika kubaha ijambo.
ariko gushika uno munsi ukiyumvira igituma bo babikora mu gihugu yego gitwawe n'abajenoside ariko bobo ntibakiri mu gihugu kuko nyimba uvuga uti hari ivyo ntegerezwa guhana ivyo vyose biba birimwo kubima aho bavugira kubima gusangira ijambo nabo kuko uno munsi sinibaza ko nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda hariho abajenosideri sivyo hari abajenosideri bahabaye bahakoreye ibitavurwa uno munsi bari hanze batanafunzwe hariho n'abandi bafunzwe eske murigera mwumva iradiyo y'igihugu cabo que ça soit privé ou pas iza kuvuga iti turahaye urubuga nka ba Mugesera bande nyimba bagihari je sais pas encore ntibibaho ese uno munsi wewe woha ijambo Mugesera ko ari radiyo y'Uburundi no none kubera iki mwebwe mwemera ico kubera iki mwemera gukora ikibujijwa hanze mubigenza gute c'est quel critère mukorera ko mufatira ko kugira muvuge muti uyu muntu ko yabyiyemereye ko muzi ko ihonyabwoko rihari bigenda gute muwe mukibaha ijambo ivyo bintu birangora gutahura naho bishuye bati twebwe ntahitaramukubita inkoni mu gahanga nta kibazo tuzobandanya tubaha ijambo ico ni icambere ikindi naco none ko wumva iyo hageze ko mukora ayo manifestation iyo hageze ko mufatanya n'abo bajenosideri mubikora mutagishije inama ase jenoside ngo izoze kuvugira minorite ndiko mvuga naho biriko biracika nyambo turiko turakumva naho babazaniye ko nyakuri ndiko mvuga nti ni ibintu bigoye cane kuki ico mudakora ico mutokora ku babanyi mwemera la saleté chez vous en fait ni nkukwemera uti umubanyi nakubure abikuburira mu nzi wanje uti hanyuma nzoca mpamagara uwundi mubanyi wa hariya azoze abitore ukazorindira kujya mubanyi wa hariya azoza kugira ngo ça n'a pas de sens ibi bintu ni ibintu biteye isoni abarundi twaramaze kugira uwo muco wo kudahana wo kwemera ikibi ca jenoside kugitwara tukacemera tukacikorera tukabona ko ari bisanzwe ni ibintu bibabaje cane hanyuma ikindi kintu naco mwavuze gikomeye cane ibintu bavuze ngo Rede Tabara ngo mwarabonye ijya rapport yabaye iheruka yaba expert ba Nations Unies banditse ngo Rede Tabara ngo iraje gwigeze ngo kuri frontière ngo kandi ngo na leta y'u Burundi iravyemera ngo irabizi yuko ngo d'abord uri kubivuga uzi neza na neza ko Rede Tabara d'abord ni cuka deux kane tiri yaba banyamurenge aho tureke kuvuga abarundi kane tiri yaba banyamurenge bahitanwe na Rede Tabara no musi hari amaraporo hajya yuzuye y'amadroit de l'homme y'abadroit de l'hommiste ba berekana bashinja imihana badenombre le nombre y'abantu bahitanwe n'amazina n'inzu vyose Rede Tabara yakoze bigenda gute wewe uno musi nimba uguharanira agateka kazina muntu wicaranye n'abantu bemera bakemanga bati twarabishe ashatse kuvuga ariko nyambo ntaguciriyemwo urabizi yuko ibigenda byanditswe na Romanda c'est un mensonge nta na hamwe vyanditse muri les experts nta na hamwe vyanditse yuko Rede Tabara ikorana na M23 nta na hamwe biri ico ni cuka ca CNDD FDD kugira ngo basire bagirize u Rwanda barubeshere kumwe na Rede Tabara yes nicuka twese turabizi nivyo natanguye mvuga bashaka kubesha turabizi iyo bashaka guheza bashaka kubesha kugira babeshere u Rwanda bakora M23 babesha nuko bagira ni nka kujya bavuga ngo tugiye ku manifesta ngo tugiye ku manifesta ngo mu quartier contestataire ayo quartier contestataire bahishutswe kubera ari quartier batutsi pour tukumva ngo twarinze kuja kuzana y'abahutu ngo baze kugira manifestation nzozana la prochaine fois hari umuhungu yemeye niyavyemera vraiment atubwira ingene baba deploye baje mu manifestation umuhungu wo mu Nyakabiga ubunye yahunze ari mu gihugu kibanyi bamwakiriye atubwira ati jewe bari bampaye mission y'ukuja en contact arampa n'izina ry'uwo mu type yaba muri Bujumbura rirare w'umuparpehutu
aravuga ati kijya gihe ca 2015 niwe twafatana kugira ngo baze tubabwire aho baca baze kudufasha manifestation muribaza bakababwira ati nimuze mucaha muze kugira manifestation bava muri Bujumbura birare baje kugira manifestation muri za Nyakabiga ati hanyuma rero ibintu bimaze kuba nabi ati kubera wa muhungu yabonye peut-être ati tutwana tw'udututsi turi innocent ntituzi n'ivyo arivyo niwe yamuhamagara amubwira ati muta ati uzi n'ikindi kintu ati oya ndakibwiwe ati rero baduhamagaye baratubwira ko amakarata yahindutse